Kwizera 90 TV irabandanya kubashikiriza ibiganiro byacu nkuko twabagiye turabandanya tubashikiriza utuganiro dutandukanye. Hano turahasanze undi musore yicaye hano ku gatebe, reka tumubaze icoba kimurindirije hano. Turaguhaye mwiriwe. Ye mwiriwe neza. Murakomeye. Turaho kabisa twidoga. No munsi twatembereye hano muri Kentucky aho twaje kubona dusanga hari ibirori bakora kora ubugeni abageni yoba arinde wanyu. Hasha na kubesha kabisa Jesse ndabazi. None wewe kabisa ntabonzi ariko gusa urazi nyine muri Amerika iyo udafise akazi gukora cyangwa wabishikora ukumva hari ubugeni nubwo udafise invitation uragenda. Let's go. We go. Okay. Yeah. None se ko nabonye uko aho ngaho imbere nabonye abantu benshi bambaye maske. Wewe ko nabonye utambaye maske bimeze bite kubera anakoraniye abantu benshi bimeze gute ko mbona ata maske takubonanye wewe? Maske ni lazima abantu bayambare mugabo kenshi abantu bazambura usanga hari icyo biba bikeka ugasanga bafite amagara mabi cyangwa bafise umuryango bafise kahise ko kugira amagara mabi bavuga ati kubera yuko na CDC yavuze yuko iyo usanzwe ufise ingorane mu muryango z'amagara mabi hamugafata na corona yuko ushobora ishobora gukubita. So nico gituma Jandi sawa nta mfise history y'ingwara mu muryango wanje jene kumeneza sibwo kuri ibyo ntago ntinya corona. Mwamaze kubyumva uyu musore wacu yaje ahantu bakubaye ubugeni ariko tumaze kuraba ukuntu bose bambaye bafite mask ariko bana bavuga ati abambaye mask baba bafite ico biyagiriza bivanye n'akahise kawo ku buzima bwabo ariko umva wene ntaco yagiriza urumva ari god nta mask yambara. None se ko mbona bariko barakora ubugeni wewe nawe wipanga gukora ubugeni cankwe warakize ubugeni ufite umugore n'abana? Oya wewe watangumva ko ndi umusore ntiwihenze ndi umusore kabisa. Ntago mfite umugore n'abana. Nta mugore mfite nta mugore mfite ariko nyene mu gihe ndi umusore nawe urabyumva nyene ahantu hasanga hari ikoraniro hari gihe hari gusanga utayigera ukaroba ugasanga wafatishije ukazingazinga hanyuma gatwara muhira. Ndumva ikirundi uracaki uvuga kabisa uracitahokiwe kabisa. None wewe wakuriye hano muri Amerika wapfukiye hano muri Amerika ko numva ikirundi kivuga neza nkaba navuganye n'undi ngaha mu mwanya urenganye ikirundi camugora wewe bimeze bite? No ikirundi ngishaka kungora kabisa kubera yuko nashyize ngaha nkunze nubwo ndahamaze imyaka 10 cyangwa irenga. Ikirundi ni muhira sinshobora kucibagira mu gihe no kibaga ikirundi n'izina ryanjye ntago nkigibuka urumva nuko nye. Ahubwo ugeze n'ico nyibutsa akazina kawe kwita gute? Je bahamagara zi abagenzi banje bahamagara zi. So vuze as zebra or maybe Z as in zebra. Yes, Z you can spell it uvuga ati ZEEH or Z ibyo byose biri bikoroheye. Niko banyita. Kwizera 90 TV irabandanya gushikiriza ibiganiro tukaba turi muri Kentucky aho bita muri Lexington aho twasanze ahantu karabera ibirori hakaba hakoraniye abajene benshi eka n'abandi bantu bakuze bakaba bakoranye ariko kira muntu yambaye mask wewe nta mask yambaye aravuga ati ntaco yagiriza. None se hano makano gace muragenda ku rusengero cyangwa bimeze gute nkuko tusanze tubikora mu mico y'ikirundi yacu turagenda ku rusengero bimeze gute ni corona murabandanya kwambara mask cyangwa nawe ugenda tayo yambaye cyangwa bimeze gute? Ico kibazo baje kiragutahura ndagitahura mugabo uvuze ngo muragena ku rusengero ntabwo nshobora kubyishura ariko mbaje ati uragena ku rusengero byo nashobora kubyishura kandi avuze ati nkuko tubimenyera mu muco w'ikirundi je urusengero ntago kuja ku rusengero ntago nafata nk'umuco ahubwo ni ukwizera k'umuntu ahubwo umuntu ariko mbaza ariko nimafite kwizera ngo ntafite kwizera nyere bikabandanya nkuko umugabo nanje hano nanje ndumugire ntabwo mba hano ariko
abo naganiriye kare bavuze yuko bagenda ku rusengero ariko hagenda bakeba kubera ko bikingira corona, usanga urusengero tuzuye, usanga bicaye batandukanye kugira bakurikize amategeko ya CDC. Bamaze kutubwira yuko uhuye n'intuze ya n'akantu ufite igero ushobora kucuroba, none uba wamaze kuroba canke uracatega? Sindaroba kandi sindatega, kandi sinabyita gutega kubera yuko iyo umuntu ateze, iyo uteze umuntu ngusha mu kaga, mugabo nubwo navuze nakoresha igera ntabwo nifuza gusha mu kaga, ariko gusa nyine ndaho gusa nyine ibibera bitabaye nta kibazo nzogara ko n'uyu munsi canke nimba harabaye bugenda handi nkamfite umwanya nzohagenda canke tuzohora n'ahandi hantu. Gusa ibintu nk'ibi bimpa chance yo kubona abantu maze igihe kirekire ntabona, ugasanga twara abagenzi va kera mwako twabaye busy tukaba ubuzi bwadutwaye cyangwa bamwe mu mashuri y'abatwaye ibintu nk'ibyo, ariko gusanga twahuriye ahantu nk'aha kubera hari ibyaduhujije, ugasanga nyene ibintu bimeze neza kabisa, gusanga turibukanije ka kera, gusanga nyine biraryosha. Ego turagushimira kabisa ko kaganiro kiriye kuri Kwizera 90 TV. None mututararangiza nakaye kajambo bashobora gushikiza abajene nkawe cankwe abari mu rungano nkawe? Abari mu rungano nkanje, urungano nkanje ruragoye cyane gose, ruragoye kubera yuko usanga abantu benshi bari busy cyane. Urumva aho ngeze mu gihe cyuko ushobora kuba wo kwi-establishing, ndavuga mu Kirundi maybe nimba ari kwinstara nimba kugira iki kwiyubaka. Rero hariho benshi bashoboye kwiyubaka ariko bitarashoboka, hariho ababikirimwo, hariho abikibitangura. Gusa no bashobora kuvuga gusa nshaka amajambo bahumuriza abwira yuko aho uri hose ubunyene mu gihe cy'ubuzima, mu gihe ugezemwo naho nyene Imana yipfuje kuba aho uri, ubwo ntabwo watakaye cyangwa ntabwo uri imbere gusumba ko watiza kuba aho uri naho nyene. Nimba ufite ni byiza, nimba udafite naho ntukatetama. Kila muntu afite umwanya wiwe, ntago bose barankobera nk'yarimwe cyangwa ntago abantu bafite amahirwe kumwe. Ikindi navuga nuko mwofasha abandi mu ngana kubera yuko iyo ufite ikintu ushaka kubwira umugenzi wawe mu ngana ukeneye kumufasha, kubera yuko ntago twese dufise nkuko navuze amahirwe asa. Rero amahirwe aboneka ari ukundi muntu yabwiye uwundi muntu ariko twabwiranye, nimba hariho wabonye hari opportunity kubwira umugenzi wawe ati hano hameze kunuku nati washobora kurunga niki ibintu nk'ibyo kuba interest kugira gufashanya gusa bisanzwe. Nta kindi kabisa, ibintu byose biri fresh. Kwizera 90 TV urashobora kubandanya gucikiza ibiganiro byacu, kandi urashobora kubandanya udukurikira ku channel yacu, haba no kuri Facebook live. Tukaba turaganira n'umusore wacu yitwa Z, yavuze yuko yitwa Z, akaba atanze impanuro nziza cyane ku bajene yo kuvuga ati ufise udafise umenye yuko Imana ikozi, kandi ushobore gufasha abandi mu gihe umaze kuronka. Kwizera 90 TV irashobora kuguha umwanya kugira ngo usharinge ama idea n'abandi ibyo ubona bishobora gufasha abandi. Eka n'ijambo ry'Imana rirashobora kuvugwa kuri Kwizera 90 TV kugira uhanure ugwaruka eka n'abandi, cyangwa kwerekana impano zawe kugira ngo usharinge n'abandi kugira nabo bashobore kwiteza imbere. Turagushimira kuba wabanye natwe mu kino kiganiro. Okay, murakoze namwe kuba mwafata akanya mukanganiriza. Murakoze.